Haleluya. Haleluya. Munkundire abantu mwazanye ibiganza turamukanye twese mu izina rya Yesu. Sindababona. Dushimira Imana, tuyikomera amashyi menshi cyane. Hari benshi bifuje kujya mu rusengero ngumana ariko bitakunze. Ariko we nanje birakunze. Kubashitsi, amazina yanjye yitwa Isaac Ntigacika, nk'abantu umwe mu barongozi b'ishengero murera muri ico gisata. Imana iranteye iteka kuko yemeye ngo abari jiwe mpagarara hano uyu munsi. N'umwanya w'Imana. N'umwanya Imana igomba ivugane nawe kandi ivugane nanje. Nigomba ivugane nawe gusa ariko nanje iravugana nanje kuko ico ngiye kuvuga ni ijambo rya Kristo. Ni ijambo ry'Imana. Uyu mwanya rero n'umwanya uhambaye, n'umwanya ukomeye, n'umwanya udasanzwe. Muri yavuze ngo Imana yacu iratuzi. Imana yacu iratuzi. Imana yawe irakuzi. Nta muntu numwe afise aho yonyegerera Imana canke afise aho yoja Imana ntimubone. Hose Imana irahabona, iratuzi. Ariko avuga amajambo meza ngo iratwemera. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Abari ngaho ku munsi wa gatanu twaratanguye icigwa cy'imanza ndwi. Urubanza rwa mbere twatanguriye ko n'urubanza ruvuga ingene Yesu yikoreye icyaha. Atugira mu gishingo, aratubabarizwa. Imibabaro yawe nanje n'ivyaha vyawe nanje nibyo vyamujanye ku musaraba. We arabambwa ariko jewe nawe turonka uburenganzira bwo kwidegemvya, turarekugwa. Mu rupfu rwiwe no mu kwitanga kwiwe twaronse ukugororoka kudushoboza guhagarara imbere ya Data, imbere y'Imana, nayo ikatwemera nk'abana bayo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Umukozi w'Imana Petero avuga ngo kera nta bantu mwarimwo, kera ntimwari bwagirirwa imbabazi, ariko uyu munsi twarazigiriwe. Haleluya. Nta bwoba bw'urupfu tukigendana, kuko twagendera mu ntsinzi y'uwatsinze icyaha. Ni Kristo Yesu umwana w'Imana. Niwe yatubereye impongano y'ivyaha, niwe yatugiriye mu gishingo, niwe yaturekuje, niwe yatwikwegeye ko. Uyu munsi ngomba tubandanye kurabira hamwe umuntu amaze kwizera Yesu, umuntu amaze kwakira Yesu, umuntu amaze kuvyagwa n'Imana ubwa kabiri, ingene akwiye kubaho ubuzima bufatanije nawe, kuko icyo aricyo cyerekana ko yakijijwe. Imana ishimwe. Dusoma amajambo dusanga mu cete cya mbere Yohana yanditse, igice cya mbere umurongo wa 5 dushikane ku murongo w'indwi. Aho niho hari ubutumwa bwiza bw'uyu munsi. Havuga ngo ubu nibwo butumwa twumvise bwavuye kuri we, tukabubabwira yuko Imana ari umucyo, kandi muri yo hatagira umuzimagiza na mukeya. Tuvuze yuko dufatanije nayo, tukagendera mu mwijima, kuba ari ukubesha, ntituba dukora ivy'ukuri. Ariko tugendeye mu mucyo nk'uko nayo iri mu mucyo, tuba dufatanije ubwacu, kandi amaraso ya Yesu umwana wayo atwoza icyaha cyose. Mwanyumvise? Vuga amen. Haleluya. Muri amajambo ngomba dukuremo ijambo rivuga ngo gufatanya na Kristo. Harimo ijambo rivuga gufatanya. Iyo havuzwe gufatanya, ni ibintu byinshi bifatanywa kuba ikintu kimwe, kandi icyo kintu kimwe
ivyo bintu bigifatanije kimaze kuba kimwe gicika igikomeye, gicika igihambaye, gicika ikidasanzwe kuko gifatanijwe. Nagomba ngo murabe iyi nkingi iri ngaha mubona. Turayibona nk'inkingi imwe yonyene rudende, ariko kandi harimwo isima, harimwo gravier, harimwo umusenyi, harimwo n'ivyuma. Kandi kubera ko ivyo bintu vyose biyifatanije, icinduka ikintu kimwe gikomeye kidashobora kunyiganyizwa namba. Iyo havuzwe gufatanya, ikintu cya mbere cyerekana uwo muntu ko mufatanije, cyangwa ibintu ko mufatanije. Kubera ko mu buzima bwacu bwa misi yose hari igihe tujya mu migwi kanaka, mu mashyirahamwe kanaka, cyangwa mu muryango, cyangwa ku kazi. Ikintu cyerekana cya mbere ko ufatanije n'abandi, cyangwa abandi bafatanije nawe vy'ukuri, ni ingene hagaragara ukuri hagati yanyu. Yesu ashimwe cyane. Ni ingene hagaragara umuco hagati yanyu. Habuze ukuri ni kuvuga ngo ni kinyoma, habuze umuco ni umwiza. Havuzwe rero gufatanya, hari abantu benshi bafise ingorane, bafise ibibazo, kubera ko hari abo bafatiganije ariko ugasanga sivyo. Iki cete rero cya mbere cya Yohana yacandikiye abera, ishengero. Uyu Yohana ninde? Yohana numwe mu ntumwa 12, kandi niwe yapfuye inyuma y'izindi ntumwa zose, kuko mu ntumwa zose niwe yari muto. Kandi bivugwa ko Yohana iyi ntumwa yaba mu gisagara cya Efeso. Iki gihe rero cya Yohana hari intambara nyinshi, hari abigisha b'ibinyoma benshi bagoreka ijambo ry'Imana, barivuga ukundi. Nimba hari ibyo tuko twabona uyu munsi tukiyumvira ngo ni bishasha, oya, ni byari bishasha, si bishasha. Hari inyigisho z'ibinyoma zamyeho kuva kera, n'ubu arizo ziko ziraganza, zagarutse gusa, ariko zariho kuva kera. Hari ibintu bine rero biri muri iki cete Yohana yanditse, kugira ngo ishengero abera babitahure, babimenye. Iki gihe hari inyigisho z'ibinyoma zivuga ko Yesu atari umwana w'Imana, Yesu atari Imana, kuko Imana ari yera kandi igororotse, itari kwemera kuza mu bantu babi, b'abanyakibi, b'abanyavyaha, b'abagararizi, gwize kubana nabo. Bahakana rero igikorwa cya Yesu cyo gucungura umwana w'umuntu. Ariko kandi sivyo gusa, ubwo buhakanyi bwabo bwarongera ko no kuvuga ko Yesu nimba yaraje gucungura abana b'abantu, akabakiza urubanza rw'icyaha, vyaheze. Naho umuntu yosambana, yokwica, naho umuntu yoboregwa, naho umuntu yokora ivyaha, nta kindi kiba gisigaye ngo vyo kwihana, biba biheze. Kandi hari amashengero uyu munsi naho urongoye umugore wa kabiri bakubwira ngo ntacyo, kwa amaraso ya Yesu yakogeje, nta ngorane, twibanire, twigumanire ukunyene. Imana itubabarire cyane. Izi nyigisho tubona uno munsi zivuga ko iyo umuntu wizeye umwami Yesu adasonza, atagwara, adapfa, adakena, ivyo Imana yaremye vyose abibamwo nk'ubifise.
zidatandukanya umuntu w'umubiri n'umuntu w'impwemu, ivyo umubiri ukeneye n'ivy'impwemu ikeneye. Izo nyigisho si z'uno munsi, zamyeho kuri Yohana. Ariko Yohana amaze kubona ivyo vyose ko atahandi bishirira gutwara ishengero, abera abana b'Imana bizeye umwami Yesu, ajya mu ntambara, agira intuntu n'akabonge, yiyumvira kwandikira abana b'Imana kugira ngo bamenye ukuri. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ibintu bine bihambaye bikuru turabona. Icyambere cyatumye Yohana yandika, usomye icyete cyambere ciwe igice cyambere umurongo wa mbere n'uwa kabiri ugaja ku murongo wa 17, kwari kugira ngo abera bamenye icyo bita kuba mu mucyo. Yesu ashimwe cyane. Kuba mu mucyo. Icya kabiri, bamenye ko hariho abansi ba Kristo bagoreka ivy'Imana kandi badakwiye kubakurikira. Icya gatatu, ubugingo bw'urukundo. Muri iki cyete nyene cya gatatu kuva ku murongo wa mbere, ubugingo bw'urukundo. Abemeza abereka urukundo rwa Kristo rw'akabura rugero, rwatumye bacika abana b'Imana. Avuga ngo abisi nibabizi nta n'ivyo bohamvya, kubera ko mu bwenge bwabo no mu vyiyumviro vyabo bigisha bico gihe bavuga ngo naho umuntu yokizwa vyoshika gute agacika umwana w'Imana, yavyawe n'umugore n'umugabo ari umunyavyaha. Ariko Yesu yaje kugira ngo tumwizeye Imana iturabiye muri we ducika ukugoroka kw'Imana, duhinduka abashaka guhagarara imbere y'Imana tutagira agasembwa. Nimuvugire ngo amen. Haleluya. Haleluya. Yohana ikigira kane tubona muri gicete kwari kugira ngo bagire umwizero w'ubugingo buhoraho. Igice cya gatanu kuva ku murongo wa 6 duja ku murongo wa 21, bagira umwizero w'ubugingo buhoraho, bamenye ko muri Yesu wenyene ariho twacikiye, ariho twahinduriwe kuba abana b'Imana, kandi atakindi kintu cyo bihindura, kuko urubanza rw'icaha rwatuvuye ko tugendera mu mwidegemvyo. Imana ihabwa icubahiro. Yohana rero abandanya kwigisha no kwereka ishengero abera ko bakwiye gufata na Kristo, gufatanya na Kristo. Abwira ati gufatanya na Kristo nukuba mu muco, nukuba mu kuri. Naho ukora icyaha, naho umwokora ivyaha, ariko mumenye neza icyaha ni icyaha, ikibi ni kibi imbere y'Imana, kandi umuntu atacihanye ni ngombwa ngo Imana izomuhana. Imana tubabere cyane. Avuga ngo tuvuze yuko dufatanije nayo tukagendera mu mwijima, kuba ari ukubesha, ntituba dukora ivy'ukuri. Ariko tugendeye mu mucyo nkuko nayo iri mu mucyo, tuba dufatanije ubwacu, kandi amaraso ya Yesu umwana wayo atwoza icyaha cyose. Imana ihabwa icubahiro. Abana b'Imana, umuntu avuga ko yakishijwe akwiye kuba umuntu ari mu mucyo. Nibikenewe ko arinda kuza ivyabona, nibikenewe ko arinda kuza abantu bakwagiriza ngo warivye, warasambanye, warabeshe, waragize ubuescro. Nibikenewe ivyo vyose. Nimba warakijijwe, hari umucyo uba muri wewe, kandi uyo mucyo ni ugutera kugaruka imbere y'Imana, ukavuga ati Imana ndase kuguma mu mwiza, kuko uri umucyo, ndaje kuri wewe. Bibiri ivuga ngo amaraso y'umwagazi w'intama w'Imana aca twoza, aca twemera. Imana ihabwa icubahiro. Amen. Birababaje n'uyu munsi kugira ngo wemere icyaha harinda kuza abakuguriye bya bindi wiba. Uwabikuguriye wo mukamenga karinda kuza akajya kuvuga ngo uyu nabiguriye uyu, genda kuraba uyo muntu n'umukristo yarivye, icyabona cya mbere naramubonye, je ntiwambonye. Icyabona cya kabiri nije namutwaye aho yabishoreye, ngoya
icyabona cyazo ati nije nabiguze. Icyo ni ikimenyetso cyerekana ko utarakizwa. Hari abandi duhamagara ugasanga na Mutama Leopold akunda kuba ngaha arumvise amakuru araguhamagaye ngo hano ko bivugwa ko uyu mukobwa ari wamuteye inda, ubivuga ku iki ngo ntawenzi? Basi yitwa nde? Izina ryiwe ntaryonzi. Yohana avuga ko nimba uvuga ko ufatanije na Kristo, nimba uvuga ko usenga, nimba uvuga gukorera Imana, ukwiye kuba umuntu w'ukuri. Hari ibyakunaniye ntiyakenewe ivyabona, kuko n'uyu munsi ivyo wakoze ejo mwijoro cyangwa muri iyi ndwi wibaza kutabizi. Ubwo navyuzi harakene mwe yera ba muri wewe, ubuzima bwawe urabizi ko muri iyi ndwi hari ibyaha wakoze. Gufatanya rero na Kristo si gukora ibyaha ukanabiryamamwo ukanavyicaramwo, ijambo ry'Imana rikavugwa rikaguhamagara wihane ukanka. Oya, uko si gufatanya na Kristo. Mbere Yohana abandanya babwira neza muri mirongo nabanyoteje kugira ngo nimwashika muhira musomike no gice cyose. Abandanya babwira ngo ukora ibyaha nta muzi kandi ntihamubonye. Kwari yari kwafatira ingene atamwana w'Imana yocumura hanyuma ngo avuge ngo navyonzi. Navyuzi kandi ari wewe ninde? Imana itubabarire cyane. Gufatanya rero na Kristo nukuba mu muco, nuko umuntu w'ukuri, nugutandukana n'uburyarya, ubwescro, ukamenya ati jewe ndi umwana w'Imana. Hari ibyangoye, hari ibyananiye. Bibiliya ivuga ngo amaraso ya Kristo acakoza icyaha cyose. Nimuvugire ngo amen. Haleluya. Ariko wanse ukabigumamwo, icyo ni kimenyetso cyerekana ko muri wewe ubuzima bwawe bw'imhemu bufite amakenga. Iri jambo rivuga gufatanya, mvuge kandi ko hari abantu benshi bafise ibikomere, hari abantu benshi bagendana ibikomere kuko bafatanije n'abantu bakabizera, bakabizigira, bakabaha ivyabo, ariko vyaruhiye guhera ari uko babamoye, ari uko bibwe, ari uko babambuye. Hari abadamu mwagiye mu mashirahamwe atandukanye ngo mufatanye ibigavu vyose, baguhaye 10 ukoresha 9,000 igihumbi unyegeze, utora mu ishirahamwe. Satani nawe ati none ko nawe wayivye, reka nanje bayakuyiba fye. Wiyumvira ko abadamu muri kumwe mufatanije, kumbufatanije n'abantu bari mu mwiza, atakindi bakora atari nabanyabinyoma, nta kuri kuba muri bo. Kandi barakubwiye baragwibira ko wahomvye canke ishamwe ryahomvye, ariko barayivye. Ibi rero birabaho, umuntu agafatanya n'abantu akabizera akakorana nabo, ariko atakuri kuri muri bo, atamucuri muri bo, arabasuma, arababandi mutupu. Yohana yari ko aravuga kandi imigenderanire hagati y'abantu n'abandi, ingene bakwiye kuba abantu bafatanye mu kugirana urukundo. Niyo bakora ibintu hamwe baba abantu babanyakuri. Uno munsi nimba hari abakobwa benshi bagize ingorane mu mutwe, muba muzi n'umukobwa yabwiwe ko akunzwe, hanyuma inyuma yo ko akunzwe hari abakobwa birekura, akishasikia tu I love you, nakupenda sheri, acha yirekura, agashahara kose akoreye agaja telefone umuhungu, agacha kamuha kose, akantu kose arose agaja telefone umuhungu, agacha kamuha kose. Muri we azi neza ko afatanije n'umuhungu,
bapangira hamwe imigambi yo kumutwara kuzogira mariage. Kumba umuhungu ni indyarya, n'umuntu agendera mu mwiza, n'umuntu agendera mu w'amanyanga gusa. Hari n'abandi bakobwa agura ivyombo, agura amasahani, akagura ibimamiro, akagura imyiko, akagura ibiyiko, akagura amasahani y'ibumba. Iwabo bakirira ku maplastiki. Mama yamubaza, none ga mwana ibindi bikingo hari umuntu akora bimbitse. Kumba ariko ategura urubanza, hari umuntu yamubwiye ko bafatanije, ariko inyuma yaho bigaza guherera bamubenze. Ndazi umuntu yakomeretse. Vyagenze uko bene data. Ibintu vyose umukobwa yari yarizigiye, yari yarizeye umuhungu. No mu rusengero baba bari kumwe, ahantu hose baba bari kumwe. Ikintu umukobwa yarose cyose yavuga ngo iyi muzu ndayiguze sheri, cyuinshira mu ivarize. Muribaza ivyo bintu. Wonga ariki kwenu unapatia urachari wanyu fashi muzu guzo shoneshe juu ya huyo muhungu azoyihundi mukobwa. Imani tubabare cyane. Erega yagiye abona ari ku kazi. Invitation bugi hari abahungu barinda bene data. Invitation ya mbere niwe yayihaye. Imusanze ku kazi. Chamwibaza n'uyu munsi tuvugana. N'uyu munsi tuvugana. Singomba kuvuga ingene Imana ari umucamanza atagabitanye. Ariko ndakunda kubwire Imana yarahanye ivyo bintu. Imana tubabare cyane. Zani yumba twirire koya sigwanje. Zani vyo bintu tubikoreshe oya sigwanje. Abandi mwaraguza amashuka, mukayapamba, mukayashona vizuri. Ego vyose ni sawa. Ariko hari giufadikanya n'umuntu akazoguhemukira. Turafise umwe gusa. Twafadikanije nawe. Tubu mubiri umwe nawe. Paulo avuga ngo naho vyose vyovaho. Nta kintu kizontandukanya n'urukundo rwa Kristo. Nimuvugire ngo amena. Haleluya. Yaramaze kutumatanya na Kristo. Urukundo rwiwe rwaratumatanije nawe. Naho vyogenda gute? Ikijambo gibaye tubwira gusa nuko tumenya ko twamatanye nawe hanyuma tukagendera mu muco wiwe. Amen. Birababaje twuzuranya abadamu ngahamwe benshi bamwe. Ashobora kugura imodoka. Kandi yageze ko bafata urugendo n'umugabo agacahamagara umugabo ati sheri hari imodoka twakose. Rero tudashinda kura kirori. Kandi ari gwiwe. Tubasengera ngaha. Tubago mu vyiza no mu bibi. Mu magogo no mahigwe. Hanyuma tugaca turamvura ibiganza atizana ibiganza byanyu ngaha. Ichi Imana imatanije ntihagire umuntu azokimatanura. Ariko umugore umaze kuronka amafaranga, umaze kuronka ibintu, usigavuga ngo umugabo n'umwana wundi. Sasa mika niko mtu mwingine we naye bitendekaye. Imana tubabaye cyane. Mu ngo nyinshi hari abagabo bagenda barahamutse. Batazi ubutunzi bwanyu abagore aho mwabubitse, aho mwabushize. Bongo kweli. Nta birimba mukina. Abagabo bazokanguka babazaniye amara birimba ari uko mufuye. Hamuyabionaga iyo bitu. Umugore agapfa. Ikiriyo giheze hagacaza bati bana umugabo wawe, umugore wawe yakina amazina 10. None amafaranga yiwe ngaya ni milioni 10. Kumbe zingine DC wamezidame. Bwana naletewa nusu. Mugihezagirwa mwahezagirwa nk'abantu bafadikanije. Abantu babaye ikintu kimwe ariko urugo rwanyu mbaka hivi ntimurigera mufadikanye. Utunzi moto umugabo ntayazi. Kandi hageze ko agenda afata taxi vero. Umotari wawe akamuchaka. Waramubwiye ngo usipime agata kumutya kwa yo moto.
abandi bagabo akanguka ariko aba mu nzu y'umugore. Umugabo avuga ati twimuke sheri, iyi nzu yamaze kwaga, kumbe ameshamaliza kujenga, twimutse mu yangahe, mu ya 500,000. Iyi nzu ko ari nziza, nijya twayiri hasi 600,000. Ntacyo, uyu muntu numugira neza biburaya. Unaishi mu nyumba ya mke wako, unalipa kila siku kukonte pap, kandi umugore wa yariha, kandi urazanga ugasenga uzi neza ko ari ibintu wanyegeje umugabo atazi. Ubutunzi bwawe nibuzwi, n'utwukora nituzwi byose, ariko kandi uri umukozi w'igitangaza ngaha. Ugufadikanya no kuba ikintu kimwe mu rugo rwanyu byarabuze. Imana itubabere cyane. Hageze ku bagabo, abo bo n'abaninja. Abagabo bo n'abaninja. Ahari abagabo afise konte 2-3 umugore batazi. Nivyo sivyo? Jewe nabwiye umugore, umunsi nzokuva imhemu yanje, umutima wanje n'ubwenge bwanje, hari icyo bugomba kukunyegeza, nzocanja kwa Mutamara Paul timze ebana huyu mama minona ni bara, ariko ntibizoba. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Ntibizoba kuko turi kintu kimwe. Abandi amatongo yanyu azosigara aribwa n'abakomisiyonere bayaranze. Bana yanje, abakomisiyonere nibo baza amatongo yanyahari na mtoto wako hajui. Abandi muhitana abandi bagore kama ni kujipendekeza, akibu mnakuwa gaya lakini babwana. Ugasanga uhitanye umuhabara ngo ndakoreye ngitongo ngiye kugura. Ugiye kugura itongo atazotwara. Utunzi impapuro 3, 4, 5, umugore wawe nta nimwazi ahiri. Iyo si yayiwe. Ariko kandi kibabaje, ikintu kibabaje cyane, twese duhurira ngaha mu rusengero. Nivyo sivyo? Aha, twese twicenga. Ijambo ry'Imana nirizira ubusa kandi rizogenda ubusa. Uyu n'umunsi mwiza wo gutunganya ivyawe, uko nuzi ko uzohashika. None ubu wopfa utashitse muhira ngo bimwereke, wibaza ngo ubugiye. Hari abafise amakonti ya $. Niyo umugore ashikiriye carnet de chèque aravye akubagije, wagwa kumurya. Ivyo birakuraba. Wowe umugore uzotegera ku maboko, ivyo ndaguhaye. Waje kungaza ngaha, uri giki ngaha, hengene kimeze, genda ugaza biwanyu. Siyo abagore nk'ubo bagenda baratuntuye, ugasanga umugore uramugaburira neza lakini hanenepi. Hakumugaburira neza ukamujya umutima, ukamunyegeza ivyawe, bimwime, ariko umuhumwidege vyo kumenya ivyawe vyose. Abagore muvugire amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hari gihe tubesha ngo turafadikanisha n'abagore bacu atari ivyo. Tubesha ngo turafadikanisha n'abagabo bacu atari ivyo. Noneho rero uno munsi biragahera. Probox utunze ushikuzana kontake ubwira umugabo ati chef, ko turi kintu kimwe none umbabarire gusa na versement imaze kugera muri aya, hanyuma tubandanye urugendo. Imana ishimwe cyane. Amen, amen. Ukufadikanya ni kuruko abana bacu turabifuriza ivyiza, gutera imbere, kuroranirwa, tukabarukika ku mashuri, twibaza ngo turafadikanije umukanda tugatubika. Kumbe urabona abavyeyi bagenda n'amaguru bagiye ku kazi,
lakini kafie kako 2000 ya taxi, 2000 ya bisi. Wewe ugiye n'amaguru, umwana wawe agiye n'amahera, agiye na bisi. Yesu ashimwe cyane. Ukibaza ko mufadikanije, kumbe hagera kuzana amanota 30%. Mwana none nibiki byagenze gute? Ngo papa ngurumva ngo hajya bigisha nabi, ngurazonyimura. Akwimuriye hehe? Kuri kagahungu kakwirigwana imisi yose. Genda kwishure, baza umwana ingana yiga. Mu misi 90 yari kwiga mu gice, yize imisi 16. Iyindi yari he? Hariya mu Nyabagere. Imana tubabarire cyane. Abana bariho bafise izo ngeso badafatikanije n'ivyumviro by'abavyeyi, ariko iyo bizogutwara niyo bizoguheregide, niyo uzoherera ntuhazi, ni mu ngorane. Hari abandi baronka amadiplome, umubwiye ati genda udepose muri societe kanaka bazotanga akazi, agacaraba amanota ku diplome 50%. Agiye guhangana n'ibihangange byarose 8%. Agacabwira papa muze ukuri ibibazo, ngo papa ngo no bari abantu ari abagenzi bawe, ngo je ngo ndagwaye. Birababaje. Kandi abana nimudafatikanya n'abavyeyi, mubumvire ugufatikanya na Kristo bizwa biri kure yanyu nk'ukwezi. Imana idufashe cyane. Tubirirwana ngaha muza kuririmba, nimwe duza amaboko tukaduza, tamba tugatamba, ariko mudafadikanije na Kristo, mudafadikanije n'abavyeyi, ingeso zanyu zibatandukanya na Kristo. Imana tubabarire cyane. Ndiko ndava kwisha bavuga ngo gufadikanya. Gufadikanya nukuba ikintu kimwe, mukaba mukoze mu kintu kimwe, kandi mukajana mwese hamwe. Amen. Egome hari abagabo batinya kuravuga ati jewe umugore wanje ni kirara. Abagore bibirara no musi turabasengera mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Umugore ushobora gutwara hano tisheriye, mvise umugambi ye, ngomba turabe tuguraga parasera ye. Agaca kubwira ati urazi umugore wa naka afise imodoka, banzungurira imodoka. Umva uyo mugore wamufadikanije, tembea na muguru ariko ushike kuri objectif, ushike ku ntumbero y'umuryango. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Abandi mwibaza ko muzoba mbere kubera mwambara neza. Umugabo aguye ati umviriza, ubu umugambi mfise muri uyu mwaka nuko ntera imbere mu gatahe kugira ngo ove muri bindandaza shike mu bindi. Uyo munsi nyene visa vinanza. Sinzokoma ngibiharage, sinzokoma ngirengarenga, sinzokoma ngindagarambise, sinzokoma ngia intore, sinzokoma ngia mashu, harageze ko nginyama. No, kura shu, kura viazi vya maganda, lakini kure mbele kure nimwahashika muzoginyama imisi yose. Imana ishimwe cyane. Hari hingo, hari ubuzima abantu muri ko murabamwo, ariko kandi mwicuza kuko hari abantu mwabanye batigeze bafadikanya namwe mu rugendo. Uyu munsi miko bavuga ati iyaba yaranyumviye, iyaba yarafadikanije nanje, uyu munsi mba ndudi muntu. Turarangije. Bwana Yesu asifiwe sana. Ugufadikanya na Kristo, ugusenga kukuri nukuba mu mucyo. Iyo cyumuye yari byakugoye nukuvyatura, ukavuga ati mwami Yesu, ibyaha byanje urabizi, ibyo nakoze urabizi, mbabarira. Nayo ubundi gusenga n'ivyaha, gusenga n'ibigabitanyo, uyu munsi neje ukavyamamwo, uko so gusenga nta n'ivyuzi ibyo uri kurakora, kuko gusenga nukuba mu mucyo, nukuba mukuri. Igihe cyose hari bitunaniye, hari bitugoye, hari intambara tuko turagwana zikatunesha, ni ngombwa tuzizane munsi y'umusaraba. None ngomba nguhaguruke dusenga Imana. Uri umugabo ugomba gusengera umugore wawe kubera ko mutigeze mufadikanya mu rugendo rwo kurondera ubuzima.
uri umugore hari ibyo wanyegeje, ariko uyu munsi uvuga ati Imana m'inkomezi, nawe umugabo wanje ari imboregwa, nawe umugabo wanje ari kirara, nawe umugabo wanje atabona ibyo tujya, m'inkomezi, kuko turi ikintu kimwe. Ngomba kwatura ko hari ibyo mfise kugira ngo ninapfa azamenye ko bihari, kandi birashoboka bene data. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Haguruka dusenga Imana. Wowe utarizera umwami Yesu, wowe utarizera umwami Yesu, udafadikanije na Kristo, ivyahishuriwe Yohana 18:4, Imana ivuga ngo nimuviwe kuko abafadikanije nawe bose bari kwigihano. Abantu bose bafadikanije na Satani bama mu vyaha bari kwigihano. Ukaba ugomba kurega ivyaha vyawe no kwatura ivyaha vyawe, ubwira Imana ati Imana, ndamenye ko gufadikanya nawe Kristo ari kuba mu mucyo, ari kugendera mu mucyo. Ivyanje byose urabizi, ibyo nakoze urabizi, n'ibyo ntegura gukora urabizi. Ndaciye bugufumba barire, utera intambwe uzenga dusenga Imana. Ukaba warasubiye inyuma, ibikorwa vyawe byose uyu munsi ari mu mwiza, utera intambwe dusenga Imana. Abaririmbyi. Yesu rinyishu kandi ndavyizeye, mimbagwa no kuba mu bwiza bwawe. Yesu rinyishu, Yesu niwe nyishu. kandi ndavyizeye. Hari icyo ugomba gusenga, hari icyo ugomba gusaba Imana, hari ibyo ugomba kurega Satani. Ubwira Imana ati Imana, Satani yarankoresheje ibi, yarankoresheje nibi 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 nibi, wenda ciye bugufi munsi y'umusaraba. Ni wowe cabona cy'ibikorwa vyawe, hatarazi cabona, utarafatwa. Uyu munsi urashobora wewe nyene kwifatisha kugira ati Yesu ndi mu bibere yawe, naho nsenga simfatikanije nawe mu by'ukuri, kuko ngendera mu mwiza. Mushiki hano dusenga Imana. Yesu ni nyinshi, tumwizeye. Yesu rinyishu, Yesu rinyishu, kandi ndavyizeye. Tugomba gusenga. Samukozi Imana bakamfitira opora shikano, ama dusenga Imana. Yesu rinyishu, Acagirwa kwa sengera n'abagwayi, uko mwe muhera abananya ku murongo. mimbagwa no kuba mu bwiza bwawe,